Pardon, nashaka kubaza gatoya. Yego baza. Ndamutse arakibazo. Yego. Umuntu yitwa Rashid wanyereka ntabwo tuzi. Inde? Rashid. Inyinshi iratomoye nk'uko uri mwiza. Wavuze nde? Rashid. Rashidi. Niho naringiye. Naringiye kugira pipi. Twojana ndakwereye. Ok, merci beaucoup. Rashid, wewe Jesse ndakumva kuva saa sita nkurafata ifungo sibyo? Uri kuri telefone sawa? Ubu tugeze saa 11 twebwe za sata zahize. None muri mu wikimana? Uraje munezero honyine visi. Ari mukobwa twahuye muri Facebook. Icyayi. Reka ni singane no kuti. Davida. Icyayi. Basha. Ana muhari na adresi kiri kinutos yambwiye ngo ndaje. Davida nukuri. Wadaje. Si. Aha kuva saa sita uri niwe yakuje kunana no gufungura. Cyonyene. Ari chori buza. Nizara ndayumva. Yambwiye ati ariko araza namuhaye na adresi yo ngaha kiri kintu cyose ngo ndaje. Ubura ntushobora gufata ifunguro. Hari inzara mfise. Oya. Iyo yaheze. Ubwo jaba urumva rero. Hari ahantu ngiye gatonya. Turasubira saa moya y'ijoro ngaha mw'ijoro. Kusanzwe ko nacerewe cyane ari gahunda ngiye ko. Ya we ntakoze kuri kumasibye. Sali? Sali? Urakomeye. Yego. Ngano na umuti kumwe yitwa Rashid. Karibu abagabo. Ok, merci. Mana yo cyane. Wahamenye gute? Nabacitse. Karibu. Mwese kubegwa baje. Oh, merci. Samva ndushukumye. Abo churuhuka gato. Yeka ndakwamure. Urinde kuruha. Yo mwana yanje. Uranyitwararitse. Ayicomye boza. Atwarishe wewe no kwambura nde. Asha. Warusha. Cyane. Mana uri na uruhuke. Reka ndakuduha. Ngo rero nawe uruhuke. Ayicomye boza. Tabasha. Ndabona ibintu ni sawa. Ndabufise amaso y'abaganwa amaso. Basha urakoze. Ndaryohewe n'umunsi. Basha uraje umunezero honyine mfise. Urarenze. Basha. Ndumva
numvise amahoro mu mutima wanje wabundi urankunda narinzi ko ari blage nyene Ega naho twaganiye kuri Facebook kujya nakubwira ndagukunda ni kubya nyene ndabibonye kweli naje uce ndagukunda n'umutima wose Kanice ntaha rero ko masoro yakutse reka nce ndaguherekeza basha Sore mfungira ngahino shaka ndagufungire Shemzi buhama ni maze tahuye ahubwo iragufata urabyibushe cyane kweli najifata kameme ariko uruho nongereje ni sawa shushu ntacyo nawe si kuberwa kubyo umuti tugende nce ndaguherekeza reka ndaguhambikeshe reka ndaguherekeze basha urakoze mbe umwe nasanga ngo yari mutonyo wawe cyane kafe uto n'umukuru wanje yabonye ingene asayangana igora abonye baritonda basha shenge tugende Keri, Oui. n'amahoro. Ça va. Iminsi myinshi. Kabisa cyane. Uri muri kino gihugu wewe? Naraje maze 6 semaines naraje. gutanda musasi Rashidi. ni sawa Ewa nakubona kabisa. turiya Muraberewe kabisa. So, Keri, Oui. tumeze neza. Cyane ndashima. Nawe ni fresh ni zose kabisa. Uretse rero. Yego. simaze hamwe ndatangara Rashidi. sinari bakubwiye ni umukunzi wanje asha ndabishashusha Nibyo shashe. Uvuze ati? ni umushiri wanje nari bishasha Keri, uri nini? Simonamo. Hari icyo tumva. Rashidi nibyo canke muri ko muri beshe? ese ndagutahura nakubwiye ni umushiri wanje umukunzi base Ariko Jesse niko nabitahura neza. Keri. Umu? Nibiki wewe nigikutumva. Sinzi binatanguye kwiga imbere yacu. mbese umuza kwiki Kiga ikinyene ko ashaka kwigira byinshi. Oya Jesse sinkeneye kumfyondera akajisho navyo nkeneye. Navyo nkeneye. Navyo nkeneye. Shari twigire shaka na numve ko dushaka twigire. Navyo nkeneye kabisa. Gaserimani nibiki Jewe Keri turazi na yawe turazi. Sivyo? Mugabo sinje wewe. Kwanza muvuye he? nese uriza aho tuvuye nyene Oya Rashidi uri umugenzi ndagusabye mbwiza ukuri muvuye he? Shari twigire kana n'uyu. Rashidi ndagusabye muvuye he? tuvuye muri shambre Gukora iki? n'abandi baja gukora iki Rashidi bazi ko umuntu ubuzima bwawe. Ntomorera muvuye gukora iki? Na Keri. Qu'est-ce qu'il y a? Nibiki wewe? Niko ndabaza Rashidi mbari muvuye gukora iki? My God. Shari umuntu binakwatanga twigire Niko ndakubaza muvuye gukora iki? baturindire umviriza shari. Bose mubera. Ejo nova kwipimisha. Wowe sidakubwiye we? yambwiye nipimise Okay. Rero baza ko wipimisha ibi cyangwa wipimisha umugeni. basi ndabizi none umuze kwiki Rashidi urapfuye wewe. Sanja mukobwa nta numwe atamuzi. Kwanza wewe mwahuriye wewe. muri facebook Muvuye he? muri shambre Oh mana yanje. Mugore batwa takiro ke mwakoze. twabikoze Rashidi urapfuye wewe. sa Uya mukobwa afise umugera. Wasisa mukobwa.